Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi, ni kw'izaburi yaho ya 89 duhera ku karongo ka 16 tugeza ku karongo ka 30. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga rivuga ngo uguhaya ubudahemuka bw'Imana. Hahiriwe igihugu kizi gutera impundu, kizogendera mu muco w'amaso yawe Mukama. Kubw'izina ryawe bazokwama mu kanyamuneza, bazogira iteka kubw'ubutungane bwawe. Nkako wewe uri ubuninahazwa bw'ubukomezi bwabo, kubw'ubuntu bwawe turanega agatwe. Nkako Mukama niwe nkinzo yacu, umweranda w'Isirayeli niwe mwami wacu. Kera warayagiye abayoboke bawe mu ndoto, vuga uti narafashije umuntu w'intwari, naragize mukuru umuntu yatowe mu gihugu. Naratoye Dawudi umusavyi wanje, ndamusiga amavuta yanje meranda, niwe ikiganza canje kizohagarikira, ukuboko kwanje kukamukomeza. Umwasi ntazomugwako giturumbuka, umubisha ntazomucinyiza. Nzosyokorera imbere yiwe abamugwanya, nzohundagaza abamwanka. Ukudahemuka kwanje n'ubuntu bwanje biri kumwe nawe, ububasha bwiwe buzokongerekana kubera izina ryanje. Ikiganza ciwe nzokiramvurira ku kiyaga, ukuryo kwiwe nako ku nzuzi. Nawe azompamagara ati uri dawe, Imana yanje n'urutare rw'urukiza rwanje. Nanje nzomugira imfura, ngamugire mukuru kuruta abandi bami bo kw'isi. Nzomuzigamira ubuntu bwanje na ntaryo, isezerano ryanje rizomubera iry'ukuri. Nzoshigikira uruvyaro rwiwe imyaka yose, intebe yiwe y'ubwami nayo ndayihangaze nk'imisi ijuru rimara. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amene. Bana b'Imana, zaburi ya 89 twayigejeje ku karongo ka 89. Zaburi ya 89 twayigejeje ku karongo ka 15. Ubu tugiye guhera ku ka 16. Ijambo ry'umutwe twabonye rivuga ngo uguhaya ubudahemuka bw'Imana, ni inyigisho y'umuzerahi Etani. 16 baravuga ngo hahiriwe igihugu kizi gutera impundu. Aleluya, amen. Ngo hahiriwe igihugu kizi gutera impundu, bana b'Imana. Muri iki gihe turimo, mwombwira ku isi igihugu kizi gutera impundu, giterera impundu Imana. Genzura ku isi nzima, hari igihugu gitera impundu Imana. Imana iravuga ngo hahiriwe igihugu kizi guterera impundu Imana. Aleluya, amen. Gusa aleluya, je ndashima Imana kubera mu Burundi, jewe nibutse ko ndi Murundi, ko navukiye mu Burundi, ndanezerwa cyane. Ti kubera iki? Kubera ko mu Burundi bashize Imana imbere. Rero nibyo, kandi uri kuragenzuza amaso urabona neza ko nibyo Imana ibyibukira ku Barundi, irabyibuka. Burya je ndamaze kubona ko Uburundi
Imana iraduhishiye akabanga cyane. Dukomeze rero aho umurundi ari hose ku isi azaratera impundu Imana, yongera asengera igihugu cyacu cy'u Burundi n'abarundi bose aho bari hirya no hino. Kizogendera mu muco w'amaso yawe Mukama. Icyo gihugu kizogendera mu muco w'amaso yawe Mukama. Bana b'Imana, mbwira ibihugu nka byose, murabe ingorane ibihugu nka byose birimo kweri. Ni kihe gihugu kirimo amahoro? Ni kihe gihugu kitarimo intambara? Na Tanzania twatuzi ko umenga biragendeka, ngira mwamba mubona iby'abamasayi ingene biriko biragenda. Imana yo mu ijuru dutabare cyane, nayo gusenga cyane cyane dusengere Kongo n'u Rwanda, kuko n'ibihugu bibanyi, ibyo bihugu bitafise amahoro n'ibindi bihugu bibanyi ntituzogira amahoro. Imana yo mu ijuru itube hafi cyane. Rero ibihugu byose biri mu ngorane, kubw'izina ryawe bazokwama mu kanyamuneza, bazogira iteka kubw'ubutungane bwawe. Ngo igihugu gitera impundu Imana, igihugu gisenga Imana, ngo kubw'izina ry'Umukama, ngo bazokwama mu butungane bw'Imana, ngo bazokwama banezereye. Tuze turashima rero ko mu Burundi wacu abategetsi baho babwira abantu uti uyu munsi tuje mu bikorane gushima Imana. 18 nkako wewe uri ubuninahazwa bw'ubukomezi bwabo, kubw'ubuntu bwawe turanega agatwe. Murumva ko abantu bizera Imana bashima Imana, icyo gihugu ngo kubw'ubuntu bw'Imana baranega agatwe. Burya rero ntuwave wibaza ngo ni igihugu, inzu yawe mu muryango wawe ushobora kubigira we n'umuryango wawe. Gatere n'impundu Imana, gusenga n'umuryango wawe, icyo gihe muranega agatwe. Nukuri ndababwire, jewe kubera ukuntu numva namaze kwibera muri Yesu Kristo, nukuri nanje neza agatwe. Ndahura n'ibigeragezo bana b'Imana, ndahura n'ibigeragezo nko muri iyi minsi heze, narahuye n'ibigeragezo, ndakubitika n'ibigeragezo, ariko nagumye nshima Imana, nguma nshima Imana kubera narabonye ko Jesi no kwigwanira, ariko Yesu ariko arangwanirira, niwe ngwanirira. Rero iyo uzi neza ko uri mu Mana, usenga, ubyinira Imana ukayiririmbira, uvuga uti ntacyo ibiri bushike byose Yesu aragwana. Uko niko kuri. Turabandanya nkako Umukama niwe nkinzo yacu, umweranda w'Isirayeli niwe mwami wacu. Niko kuri. Kera warayagiye abayoboke bawe mu ndoto, uvuga uti bana b'Imana, ngo kera Imana yayagiye abayoboke bayo mu ndoto, ngo iravuga narafashije umuntu w'intwari, naragize mukuru umuntu yatowe mu gihugu. Murumva bana b'Imana akantu k'indoto. Imana ngo yarayagiye abayoboke bayo mu ndoto. Niyo mpamvu nama ndababwira, indoto urota naho zoba zibi zirafise ikintu, naho zoba nziza zirafise ikintu. Iyo ari nziza umenye ko Imana iriko irakwereka ibyiza wimirije kuzoronka, canke ibyiza ukwiye kugirira abandi, Imana iriko irabikwereka. Iyo ari zibi nabwo nyene Imana niyo nyene biyagukinguriye kugira ubone ibitero bya Satani biriko biragutera. Kandi iyo ubibonye ibintu bibi nk'ibyo ugasenga Imana ugakomera, Imana irabigukuriraho, kuko ntabwo indoto ziva ku Mana. Imana niyo yaba yagukinguriye kugira ubone ibiriko birakoreka kuri wewe canke ku bandi, kuko urarota ukarotera abandi kugira ubibone. Hari igihe Imana iguha uburenganzira bwo kubivuga, n'igihe Imana atacyo yakubwiye winumira. Rero
hari abavuga ngo nukurota nyene, ntabwo kurota ari ukurota nyene. Hariho abantu batarota niyo arose atabyibuka. Jewe na jewe ibintu bitavuye ku Mana sindavyibuka, ariko iyo ari ibintu byavuye ku Mana sindavyibagira. Hari n'ibyo nama nca ndikodinga muri telefone. Rero Imana iratuyagira. Imana ni wabona urose nk'umuntu ukarota umuntu ukabona inzu yiwe yamuguyeko, ukabubona nyene ko bitameze neza, Imana yakweretse ko inzu yamuguyeko kandi ari wowe ugomba kuyihagarika. Utabikoze n'akazi kawe, kuko Imana nyene ibirikira kwereka ko mu byo yaguhaye harimo n'ibyujya muntu inzu yiwe yaguye canke iva canke imeze nabi canke atagira haba. Tuze turiga rero gutahura indoto, tumenye ukuntu indoto Imana iba yaduhaye, kuko Imana urumva ko kuva na kera yagira abandi mu ndoto. Ni ukabona nawe urota uri mu ngorane, uri mu biki, ni ngorane nyene. Ukabona uri kurarota wiruka wasize abandi, umenye uti Imana iriko iranyereka ko hazogera igihe ngera ahantu heza. Ibintu nk'ibi turabandanya. Nkako Umukama niwe nkinzo yacu, naharenze murantunga. Naratoye Dawudi umusavyi wanje, ndamusiga amavuta yanje meranda. Murantunga. Hano ku ndoto nariko ndasigura aho tumaririra haravuga ngo naragize umukuru umuntu yatowe mu gihugu. 21 naratoye Dawudi umusavyi wanje, ndamusiga amavuta yanje meranda. Ngo Imana yaratoye Dawudi umusavyi wayo, ngo imusiga amavuta yayo meranda. Bana b'Imana, Dawudi atogwa n'Imana, turabibona. Samueli, Imana yatumye Samueli gusiga amavuta Dawudi, kubera Imana yarasize amavuta Sawuli, kandi Sawuli Abanyisirayeli nibo bari baragumukanye Samueli. Mugabo Imana iravuga ati okay, reka burya na Sawuli yasizwe amavuta atazi ibyo arimo, kuko yari yagiye guhiga inka za se zari zazimiye, ariko yisanga atarazi ibyo agiye kubamo. Tari karagendera Imana neza, Imana iramuheba, kuko n'Imana yari yavuze ati ko bakwase nzokwereka uzobatwara bazicuza. Nyuma rero Imana isiga amavuta Dawudi ikoresheje Samueli. Shatse kukubwira ko hari ibitangaza bitubako Imana ikagusiga amavuta utazi ibyo urimo, utabizi. Novuga nti njewe amavuta yanje yavuye muri Tanzania, muri Ngara, aca mu Burundi mpaka rasanga ngaha muri Australia. Niyo mpamvu ntegera ko ari amavuta yavuye ku Mana, bivanye kandi nuko Imana yagumye inyereka ibintu ko bigomba kugenda. Rero Imana rero iragutora, nibyo bimwe na bimwe Imana yagiye ibinyerekera mu ndoto. Niyo mpamvu rero amavuta y'Imana, Imana nanje yaransize amavuta, ni nayo mpamvu mvuga ijambo ry'Imana ritari mu bujyajya, kuko hariho ababigira bavuga ngo bavize amavuta ngo basizwe amavuta ari ubujyajya, ariko kandi ndazi hariho n'abandi bayasizwe n'Imana. Haleluya, amen. Ni wewe ikiganza canje kizohagarikira, ukuboko kwanje kukamukomeza. Ngo ikiganza k'Imana gikomeza Dawudi, ukuboko kw'Imana kukamukomeza. Niko natwe twasizwe amavuta n'Imana dukomeye, kuko duhura n'ibihuhusi n'imiyaga n'iki tugashikama. Rero Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro, kuko itora uko ishaka. Murabizi na Dawudi yari uwanyuma mu bo kwa Yesu, aragira impene.
23 baravuga ngo umwasi ntazomugwako giturumbuka, umubisha ntazomucinyiza. Umwasi ngo ntazomugwako giturumbuka. Duca tubona ingene Imana yagiye irarinda Dawudi. Nzosyokorera imbere yiwe abamugwanya, nzohundagaza abamwanka. Ngo Imana izosyokora abamugwanya, ihundagaza abamwanka. Ucubona ingene Sawuli yapfuye. 25 ukudahemuka kwanje n'ubuntu bwanje biri kumwe nawe, ububasha bwiwe buzokongerekana kubera izina ryanje. Ngo ububasha bw'Imana, ububasha bw'uwo muntu uwo Dawudi, ububasha bwiwe buzokongerekana kubera ikiganza cy'Imana. Niko nawe bimeze, wewe watowe n'Imana, wewe ubona basi bariko baraguhama hirya no hino, komera mwijuru hari Imana ifise ikiganza gikomeye. Abagukwimbira icyobo nibo bazobanza kukigwamo, ariko ku muntu akomeye ku Mukama. 26 ikiganza ciwe nzokiramvurira ku kiyaga, ukuryo kwiwe nako ku nzuzi. 27 nawe azompamagara ati uri dawe, Imana yanje n'urutare rw'urukiza rwanje. Ubwo mwarabonye amazaburi ya Dawudi uko byagiye biragenda, nuko mbese murabizi mu mazaburi ya Dawudi. 28 nanje nzomugira imfura, ndamugire mukuru kuruta abandi bami bo kwisi. Ngo nawe azomugira mukuru, amugira ifura ngo kurusha abandi bose bo kwisi, abandi bami bo kwisi. Mu rubyaro rwa Dawudi niho tubonamo Yesu Kristo. Rero iyi ntebe ya Dawudi, kuko ukomeje gusoma canke uri urumviriza neza, uca wumva ko hazamo Yesu Kristo. Niwe mwami wo kwisa kuri abami bose. 29 nzomuzigamira ubuntu bwanje na ntaryo. Imana izomuzigamira ubuntu bwayo na ntaryo. Isezerano ryanje rizomubera iry'ukuri. Ngo isezerano ry'Imana rizomubera iry'ukuri, kubera ko Yesu Kristo azana na nyene muri wa muryango wa Dawudi, kubera iby'Imana yari yararagamiye Dawudi bikaba byakomereye muri Yesu Kristo. 30 nzoshigikira urubyaro rwiwe imyaka yose. Ngo Imana izoshigikira urubyaro rwa Dawudi imyaka yose. Intebe yiwe y'ubwami nayo ndayihangaze nk'imisi ijuru rimara. Ngo intebe yiwe y'ubwami Imana yihangaze nk'imisi ijuru rimara. Bana b'Imana, imisi ijuru rimara, ijuru rizama, mwijuru hazama. Ubwo rero Imana izohangaza intebe y'ubwami bwiwe imisi ijuru rimara. Aho rero niho tubona ko Yesu Kristo, yari intebe ya Yesu Kristo yazananye mu muryango wa David canke se wa Dawudi. Bana b'Imana rero, Umukama Imana bahezagire cyane, ariko yizaburi iracyabandanya. Kumbure turasigaje kuyizirikana kwiyodi yimwe kugira twihutishe. Umukama Imana bahezagire. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.